Kaze mu kiganiro tera imbere, ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro tera imbere c'uno musi tuza kurabira hamwe ubworozi bwo mu kigo kijejwe kuramura imikangara y'intwazangabo ISP, aho boroye ubworozi butandukanye nk'inka, ingurube, inkwavu, eka mbere n'ibindi. Umuyobozi mukuru w'ishure kaminuza riramura imikangara y'intwazangabo atangura atubwira imigambi y'imbonoka zoza irangurirwa muri ico kigo nk'uburimyi bw'ibigazi, ubworozi bw'inka, inkwavu, eka mbere n'ingurube. Muri rusangi turagira ivy'uburimyi, turagira n'ibijanye n'ivy'ubworozi. Mu vy'uburimyi turafise ibigazi bitari bike, mbere biratanga umusaruro kuko kubera tudashoboye kugana ayo mavuta tuheza tukabikotesha, amafaranga avuyemwo agafasha mu bikorwa bitandukanye vyo mu gipolisi. Hanyuma mu vy'ubworozi nabwo turafise inkwavu zishika 41 hamwe n'inka 8, harimo 6 zikuze n'utunyana 2. Mu vyo kurima vyatanguye kera vyo kurima ibigazi vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011, si vya vuba. Ivy'ubworozi bivyo vya vuba kubera vyatanguye mu mwaka uheze, aho twatangura korora inkwavu. Uwo mwaka naho twatanguye ubworozi bw'inka. Mu gutangura rero nk'ivy'ubworozi, nyakubahwa Kizigenza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratubwiye yuko twoza turorora cyane cyane inkwavu. Ivyo rabihimiriza abarundi muri rusangi, abapolisi turasigaye inyuma, tureza turatangura ubworozi bw'inkwavu. Mu nyuma rero twatangura icimviro cyo korora inka, naco nyene ni nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi akabona Kizigenza mu nzego z'umutekano kwivuna abansi abiduhimiriza. Ari naco ivyo vyabaye umwaka, inka 2 zagabiwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi zavuye mu bworozi buri muri kiyagiwe nyene ca kaminuza nkuru y'igipolisi mu Mitakataka. Aratubwira ko iterambere ry'ikigo riko riragera ku ntambwe ishimishije, ko ngo basanzwe bafise abantu bavyize bo gukurikirana ubwo bworozi. Umuntu agiye kuraba muri rusangi bigeze ku ntambwe ishimishije, ntituramenya gusa ngo rutembere, mugabo biguma bitera bije imbere. Twiteze yuko ni twamara kumenyera neza ubwo bworozi buzoturonsa umusaruro ushimishije. Tugitanga ubworozi bw'inkwavu, ubugenduzi bw'ipolisi bwarazanye umupolisi ajeje kuzikurikirana. Umupolisi asanzwe akora ivyo bikorwa vy'ubworozi bw'inkwavu, w'umuhinga muri ivyo, niwe yagera kurikirana izo nkwavu. Ku bworozi bw'inka naho butanguye, ubugenduzi bw'ipolisi nyene baratuzaniye umusuzi ofisiye ajejwe w'umugoronome ajejwe ivy'ubworozi nyene, ariko kandi no mu bugenduzi bukuru bw'ipolisi hariho umu ofisiye ajejwe ivyo bikorwa nyene. Baza baratuba hafi rero hagize ingwara cyangwa ikindi kintu kiza guhunganya ubworozi, baca batuba hafi kugira tubitondeke ku murongo. Ku kijanye n'umwimbu ngo haracari hagahaze kuko ivyatsi vyo guhereza inka vyaragabanutse muri iki gihe cici. Umwimbu nturagera ku ntambwe ushimishije nko kubijanye n'inka, kubera twiciye twinjira mu ci, akaba ata vyatsi vyinshi twari bwatere ngo bigere ku ntambwe yaho izo nka zo bifungura. Vyaciye bituma ivyo gukama bigabanuka. Nabo ndiho dugitangura twarashobora kuronka amaritiro nka 10 ku munsi, ariko mu nyuma kubera iki gace ginjiramwo ubwatsi bukaba buke ntivyasubiye kugenda ku murongo ushimishije. Ariko turafise umugambi wuko tuzorima ubu nyene kuri uru rutasi, tuzorima ivyatsi vyinshi. Ivyo vyatsi bikaba bizodufasha kuronka umwimbu ushimishije.
aratubwira ku bijanye n'imyiteguro y'ejo haza yuko bagiye kuzobandanya babungabunga ubwo bworozi kugira ngo ihindagurika ry'ikirere ntirizobasubize inyuma mu iterambere. Ku bijanye n'ubworozi bw'inkwavu twama turima tukarima ibijumbu kugira tubihe imivyuka ivuyeko, twama turima ibigori navyo nyene kugira tubigirire sondo mais. Iyo sondo mais no kunka irafasha. Hanyuma ku bijanye n'inka twarabanje turatera ku migungira mu itongo ringana ni hegitari 24 igipolisi gifise muri rya kaminuza yacu dufise, ariko ntitwifuza kugarukiriza ngaho. Uwo mwaka nyene turifuza kurima ivyatsi vyinshi, ari igice kinini c'iryo tongo dufise tuzoja turima mu bwatsi bukwiriye. Imivyaro yabwo tuyikura hafi ajya kwiranda, barafise ferme bama baturonsa imivyaro kugira dushoboye kuronka natwe ubwatsi boshobora gutunga izo nka. Ariko kandi ku ruhande hajya kwiranda nyene muri rya ferme baratwemereye yuko bazoba baraduha ubwatsi mu kurinda yuko dushikira gusoroma ubwo turiko turatera bwacu. Kandi ko ku kijanye n'amagara y'ibitungwa akurikiranwa neza kuko ngo umuganga wavyo baramwifitiye, eka mbere ngo n'uburyo bwo kugura imiti ngo buva mu gipolisi. Turafise umuveterineri akurikirana ivyo bitungwa, ariko iyo hakenewe imiti turasaba amafaranga muri logistique bakaduha iyo miti kagurwa, kandi naho ari ingwara zituma hoboneka umuganga cyangwa ibindi bikoresho dafise hajya tuja tubimenyesha ababijejwe, harimwo uwo iyo ntwazangabo nababwiye ijejwe ivyo bintu n'ubworozi, dusabira abo baganga babinonosoye kugira ivyo bitungwa bigume bikurikiranwa neza. Umuyobozi w'ishure kaminuza aratubwira intambwe ico kigo gifise ngo hamwe ico kigo cogira ubwigenge mu vy'ubutunzi imbonoka zoza kuyishika ko vyonyaruka cane. Intambamyi nyamukuru nuko iryo shure kaminuza y'igipolisi atabwigenge mu vy'ubutunzi ifise. Ivyo rero ni intambamyi yambaye kuko ico gitungwa kigwaye urinda kwandika ikete, urinda kuja gusaba amafaranga kenshi muri logistique niho yaduha muri biro logistique. Iyo hagize amafaranga y'umwungere turinda gusaba. Ivyo rero birahungabanya cyane cyane ivyo bikorwa kuko atari ibintu ufise aho uzurikora ko kugira ubuvuzi bugende neza, murumva yuko buheze bagahungabana. Twizeye ko mu myaka izoza ubwo bworozi bwatera imbere, umwimbu uvuye muri bwo ari buzoza urafasha kugira ubwo buryo bwose bukenewe bushobore kuboneka tutiwe turasaba. Ariko gushika ubu tubwiza gusaba amafaranga akenewe, ari imiti ikenewe turinda gusaba. Ivyo rero biba bivuye kure, hari igihe biza atakintu kindi bikiza cyangwa bigaca bituma mbere na bwa bworozi bugenda nabi kubera atari uburyo bufise ngaho ukoresha uko bikenewe muri ubwo bworozi nyene. Abakozi dukoresha ntibakora bagononokewe kubera utwo dufaranga nyene tuba tuje duteba, baca bakora bigura intege, bigaca bituma bwa bworozi bwacu buhahungabanira. Izo nizo ntambwe dufise mu bijanye na burya bworozi n'uburimyi dufise hajya muri kaminuza nkuru y'igipolisi. Nduwimana Eric asanzwe ari we akurikirana ubworozi bwose bwo muri ico kigo, aratubwira uko ubwo bworozi bwatanguye, ivyo bahereyeko nuko vyakozwe. Iki kigo kiramura imikangara mu rwego rw'intwazangabo ISP. Twatanguye turubaka izi nyubakwa ziteye igomwe nkuko muzibona, hama haca habaho no kubaka inzu z'inkwavu, amakarapie, aho akazu kamwe kamwe nkuko mubibona kafise uburinganire bwa metero 50-60. Twatanguranye n'inkwavu 30, cyo twita ibisuguru bishika mu 10 n'izivyara 20. Hama turatera tuduka nkuko mugenzanje yabibabwiye, turashika mu nkwavu zirenga 100. Tumaze gushika mu nkwavu 100 ikigo caratubaye hafi. Aratubwira ibijanye n'inyubako z'ubwo bworozi, agira ko kandi anatubwira ubwoko bw'inkwavu zorogwa muri ico kigo, kambere atumenyesha n'umusaruro uri mu bworozi bw'inkwavu. Nkuko mwabibonye inyubako nini gusumvya inkwavu mwabonye. Izi nyubako zimwe zakeraho umworozi wasanga yoroye ukwavu ugasanga ruriyimbira ruja mu mwobo. Twashimye kuzorora kijambere aho turonka umusaruro kuzizivako, tukaronka n'umusaruro ku maganga
ariyo afasha rimwe na rimwe kenshi mu ndimiro. Iki kigo gifise indimiro zitari nto, muri bimwe tugenda turimira izi nkwavu nyene turikora ko mahunuhunu ariyo yayo, turafise imifuko yayo, turafise n'amabido aho ububiko tubikamwo amaganga yazo zikomokako. Kubwa Eric Nduwimana ngo imbono y'umukuru w'igihugu niyo bisunze kugira ngo bashike kuri iryo hangiro, eka mbere n'abakozi bakorera muri ico kigo ngo ntibasigaye inyuma, babifashe nka nkama. Twama twumva nyene icubahiro gituma ndabikunda kubivuga cane, niwe twisunga vyaduhimiriza ko kenshi avuga ati dukore amasaha 8. Muga mu kazi kacu ka gipolisi duhamagarirwa ko dukora amasaha 28 kuri 28. Rero mu gihe umuntu yoba aronse nk'akanya nawe yogira, murabona ikigo kiragutse, hariho bakeyi nga batanguye kubisaba uko nabo bokorora bofatira kwa karorero babonye, n'abakorora ndibaza vuba ngira bazohava baroswa inyinshi tomoye ko nabatangura korora. Kandi n'inyuma yaho hariho nabo mwabonye boroye ingurube, ziya ngurube sizi gipolisi n'abapolisi bo ngaha nyene. Mu vyakuri umupolisi wese ahari niho ba muri posta cankwe kimwe bitango ni ku position yo korora ukwavu, kuko urukwavu ruroroshe kwikorako, haba kudufaranga haba no kurufungura. Kandi wanashima bavuga ati abahinga ni nyama ataco ifise yonona ku magara y'umuntu. Mu gusozera ijambo ryiwe, Eric Nduwimana aratumenyesha intambamye bahura nazo mu bworozi bw'inkwavu, agashimira cane ubugenduzi bukuru bw'igipolisi c'u Burundi uko bwafashe iya mbere mu mbonoka zoza y'2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere. Intambamye ya mbere, urukwavu birasabwa yuko akenshi uruba hafi cyane cyane ku ngaburo ubwatsi. Hama ikindi naco nk'intambamyi hari ico bita amacugane aragwira cyane cyane mu bworozi bw'inkwavu, kuko kuva kuri basokuru twamye twumva inkwavu atari ubuziriko ziragwizwa ku murindi kubera ibi vya kijambere. Nahandi nta hantu wasanga nkuko kw'inkoko umuntu yashoye inkwavu nyinshi nk'ijana amajana 2. Rero ubu turiko turacagwiza, turi ku murindi, kandi turashimira ubugenduzi bukuru bw'igipolisi nabwo bwiyumviriye yuko hampande yo gucungera umutekano w'abantu n'ivyabo ko nabo tegerezwa kwerekana ishusho nziza, ndetse na yambo nakazoza bavuga ati mu 2040 igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere. Niyo ndinganizo igipolisi naco gitareza amaboko kivuga ati tegerezwa kujana n'indinganizo y'igihugu. Rero nk'umuntu abikurikirana twarateye akamo, kuko tumaze gushika ku nkwavu zirenga 140 ngahe harabayeho kumanza ko tuzikura kugira ya macugane ntabandanye yigaragaza bwa bworozi dusange ataco bukitumariye. Twarazikoze ko rero ubu twaradodoye, hariho ama centre nécessaire yo kuzigwirizamwo ku rwego rw'igihugu za Cibitoki n'ahandi. Turiteze yuko vuba aho batangura kuzihera abene gihugu izo nshasha zidafise ibibazo, ko natwe mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi kumbure nabwo buzohava bushikirwa n'iki kigo naco kikaja gishikirwa muri rusange. Freddy, umukozi asanzwe yahirira inka muri ico kigo ESP, aratubwira igihe yatanguriye ivyo bikorwa, ico yakora mbere yuko aza muri ico kigo, eka mbere aratubwira akarusho karimwo afatiye ku buzima bwiwe bwa kera. Nkaba natangiye kwahira inka ndi mutonya, mfise nk'imyaka 8. Se haragera yuko mva muhira ndaja mu tundi duce dutandukanye, ahantu ku ntamba niho nahereye. Hama niho baca banzanino. Ubuzima n'ukuri bwari bugoye cyane, kuko twebwe aho tuba twegereye ikibira, nta n'iminota 30 yohera ntarashika mu kibira. Naragenda nko guca imigano yumye nkagurisha. Ubwo nibwo buzima nari mbaye mu kweri. Yego nta kandi kazi nakora tarako, ndahira nkakukira byose turabikora. Kamaro mfitiye niko bampemba, nkaguramo impuzu nshobora kwambara canke ibitungwa, kiretse n'agaparasera bishitse nyene bampenze udufaranga dufadika, nkashanda kagura nta ngorane kabisa, ndashima. Aratubwira kandi imigambi afise, akagira ko anatanga impanuro kugwaruka rwa kino gihe ko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu,
kandi bakagira ivyiyumviro vya kazoza keza. Imigambi ifise niko novuga ati nk'ubu bashobora kumpemba gaca nduga ruguru ubu kubera ubu bako baravomera ibirayi gaca mvuga ati murindi iki nanje ni kugura imbuto ntere kugira iki kugira nanje umugambi uduge. Ndabashimira kuko bankuye iyo ntashaka. Ndashima kabisa ahubwo n'abandi iyo bazigwiza nyene n'abandi bakaza bakaboneraho. Yego ico nobahanura niko bopfa mu ivyo barimo ko hari igihe usanga abandi bana bangana nkanje igikorwa bakora ari cyo gusopa abantu. Noneho nanje rero ico ntabwo ico ndabipfuriza ahubwo nipfuriza ko bopfayo bagakora nkuko natwe turakora. Akamuno batera niko babwo bavuga ati bafise ingorane zitandukanye bashobora guca bavuga ati tijengeye kuri impuzu zizimvye gusa suko ahubwo bakwiye nyene gukora umugambi dufate bakavuga ati jewe ngire ntera amasho aya masho ni yera nzoronka umugambi nce nkuremwo ico nshaka. Lieve nawe nyene umukozi wo muri ico kigo aratubwira ivyo ajejwe akatubwira n'akarusho abona mu bikorwa vyiwe vya misi yose agashima kandi ngo iyo umuntu agendeye ku mpanuro ni ivy'igiciro mu iterambere. Ku bintu sanjwe njejwe muri iki kigo ca ESP nkurikana ubworozi bw'inkwavu. Ubworozi rero kuva butangwa ngaha twatanguranye nageze ngaha hanze mu babanyi mbona umuntu afise urukwavu ariko aragurisha ndaruguze uwo ndarubikije ndatirondera impfizi urushireko ararushirako rwarageze ngo ruravyara rwari rwavyaye 5 rumirira nkuko nyene. Akamaro kahabaye nuko nkitanga gushika ngaha haraba nkanu kakanyungu karabayemwo gato mugabo se gato cyane kuko n'abagenzi barambwira ati wewe uko byitwaramwe neza urashobora kuhungukira. Ico barakimpanuyemwo narakigendeye. Yego kugendera ku mpanuro z'abavyeyi burya keshi ni vyiza ntugararitse mahika guhanura bigaca mu gutwi bigasuka mu kundi burya si vyiza kuko naho bohembwa 1000 canke 500 jambe 5 canke cya 1000 kagushikana ku mahera menshi utorose uri inyuma y'abandi. Lieve mu gusozera arahanurunganwe ko atakugaya akazi kuko ngo umuntu atera imbere kubera yakoze. Cyo no bahanura ko nuko nyene akazi kariko kose bakarose kugakora kandi batekeje kandi batuje ko bashikana ku yindi ntambwe. Nico no hanura ku bandi bagenzi yego bari hirya no hino bashaka kubona umuntu arisahiriza mu tundi tuza ariko araronka nabo bagakora bakagira aho bigejeje nk'abandi ngo. Umuyobozi w'ishure kaminuza ry'Intwazangabo Dr Major de Police Pamphile asaba ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko bworonsa ico kigo yankenebwa vyamaho byo gukurikirana neza ubwo bworozi na cane ko atagihe kirekire kirahera umugambi utanguye ngo vyozofasha ejo canke hirya yejo ko ubutunzi bukurikiranwa neza ntihagire icononekara. Ikintu twosaba muri rusangi nuko uboneka uburyo buvamwo ivyo vyankenerwa vy'ubu bworozi bazanye ubwo buryo bukaboneka bukaja à disposition y'ubuyobozi bw'iyo kaminuza yacu bizotuma ubworozi butera imbere. Ariko bitagenze uko turabona yuko ubwo bworozi buca bugenda bucumbagira na cyane ko butari bwashinga imizi ngo dushoboye kuronka ivyankenerwa vyose bivuye muri ubwo bworozi nyene. Turiteze ko ni ahera imyaka 2 cyangwa 3 bugashinga imizi atakintu uzosubira kugoza ubugenduzi bw'ipolisi kuko ibizuba bikenewe byose bizaba vyavuye muri ubwo bworozi nyene bwacu. Aha ni ikiganiro tera imbere cuno musi kirangiriye mugiraho muba mwubahwe murakoze. Kunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka we wambaye byinshi wambaye ubutore n'ibanga
wambaye ubutwari zo gutera iteka ndaguhaye impundu zo gushima imyaka buraro n'uburamuko zo guhaye imyaka ndagukunda Burundi uzokwama ku mutima ndagutera iteka mu bikorwa wamutera imbere nk'umuzinga nzokwibuka iminsi yose ko ari wewe wanyibarutse wampaye kujya no kuryama niwe buhibwe bwanje ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure twe mwiza horana iteka